muri uyu mwanya ndabazaniye application yizewe cyane, ukigwiza minimum ya rodre naho nyene uhabwa amahera yawe cash kuri wallet yawe. Application nayo si niyindi, ni iyi MiPass. Iyi application irizewe cyane, turayugurura ndababwire bimwe biri muri yo. Iyi MiPass uragira konte, ukigira konte barakubwira ugire KYC. KYC ukiheza kuyikora baca bakubwira urindire amasaha 28. Uhejeje KYC y'isura n'ubuhejeje baragusaba iyindi KYC yo gushyiramo karangamuntu yawe cyangwa pasiporo cyangwa permis. Ibyo ubimaze uba wemerewe rero gukora iyi MiPass. MiPass rero ikora gute? MiPass ugiheza gukora konte baraguha iyi meki ya imwe iri ngaha urayibona. Iyi nayo iri mu $3 n'ibice ndakubereka ibiciro. Iyo bakiyiguha urabona yuko ikiri muri staking. Iyi niyo ikuzanira inyungu. Dusonzeko ngaha murabona yuko aha biguma byiharura ngaha. Iyi ni inyungu iguma yiharura. Ubu nyene ubu buguma bwiharura ushaka ngaho ucuborotira ngaho ukaja kuri balance yawe bwira urotire naha abereke itapare ndab tusondaha ngaha kacho sondapo ukachugira chembe. Bonisi yawe haragiraho cengira keme. Reka mbereke iyindi etape ikurikira. Aha murabona yuko ari balance yanje. Murabona ko ari balance yanje muga aha ndafise meki imwe nayisize muri staking anzanira inyungu buri mwanya bitwa yuko nashoye ndashira muri staking. So akandi kantu kakabijya aha muri MiPass urarikipera inyungu buri munsi. Hari ahantu usonda buri munsi uko uheze urikipera amafaranga 0,01 kambereke ahangaha check day. Aha ukiyasondako urarikipera buri munsi ucisonda ukarikipera bonisi yawe ya buri munsi. Muga ibi bisa na bya bindi bya mbere byo muri staking yoho buri mwanya ushaka urarikipera inyungu yawe. So ikindi kinziza amafaranga muri iyi MiPass naha staking naha gutumira
urabona gutumira, aha gutumira kari 0,1 meg. Ayo ni amafaranga menshi cyane ntimusine. Rero reka turabe ingene dushobora kuyabikuza. Ingene tuyabikuza turaca ngaha. Iyi Mi Pass irafise peer to peer, abantu basizemo imitahe baca bakurungikira aho nyene amafaranga yawe bivanye na wallet basizemwo. Reka tuyugurure iyi Mi transaction, ikorana na Mi Pass. Murabona yuko ngaha iyi mukugire uyihuze na mayitape, urayihuza ntibigoye, ukiyihuza ibi bica biza. Uwo bigora arashobora kunyandikira, arashobora gusiga nimero yiwe muri commentaire, azomufasha nca ndamwandikira. Ibi bintu rero murabona ingene bipanze. Aha meki imwe, reka tufate yuko dufise meki imwe twebwe muri Mi Pass, tuca dufyonda ngaha kuri sell. Murabona uyu muntu, uyu ari muri Hannibal, tugomba tumugurishe ko zijya Mi Pass dufise twebwe. Dushiremo amount kwanza dushaka kugurisha kuri Mi Pass, dufise ko dufate 0,1 uza kuronka idolari imwe n'ibice bibiri. Murayibona 0,1 make dufise muri balance 0,1, tuza kuronka ya dolari imwe n'ibice bibiri. Dufate yuko ufise Mi Pass imwe atavye amazero, reka mbere amafaranga tuba dufise. Urabona yuko uza kuronka amadolari 12, amadolari 12. Murabona yuko ari amahera meza cyane, meza. Ingene rero bigenda, uyu barakwereka wallet akoresha kugira akurungikira aya mafaranga. Reka turabe wallet akoresha, subira inyuma turaba uwundi. Urabona ibiciro bagurako biratandukanye. Uyu nawe agurisha kuri Mi Pass imwe, urinze umugurisha ko ayigura ku idolari 4. Ibi bintu bimeze nk'ibyo muri Binance, byo muri peer to peer, usanga abantu bafise ibiciro byabo bifana n'ingene bo babona isoko. Murabona yuko aha ibiciro hariho n'uwundi wa 3,55, murayibona. Reka dufate nk'uyu wa 3,55. Uyu wa 3,55 yasizeko na notes aho amahera yawe ushobora kuyakirira. Murabibona ngaha yerekanye neza ingene dushobora kwakira amahera tumaze kumugurishako. Murabona ko ari Binance, Bybit, Bitget, OKX. Murabona yuko uyu wewe byorosha, ariko bajya abandi murabona yuko tutabonye aho dushobora kuyakirira. Uyu nawe yavuze yuko ari Binance yonyene ashobora kurihirako amafaranga. Reka turabe rero, murabona yuko ngaha uyu wa Binance cyangwa Bybit cyangwa OKX, igiciro ni 3,55. Urumva turinze tugurisha meki imwe
uza kuronka izi 3,55 USDT, urumva ni dolari zitatu n'ibice bitanu n'ibice 55. So twemeze turabe etape kugira byorohe. Murabona aha hambere turashiramo meke dufise, dufate yuko dufise imwe, uza kuronka 3,55, tuce tugira confirme, twerekane ngene tugenda. Aha murabona yuko aha nta mafaranga afiseko, amafaranga afiseko ndayafiseko abagiye direct nkaca ndayabona kuri Binance yanje. Uyabona rero kuri Binance ugihuza iyi mi transaction ukihuza na mi pass, hariho ahantu bagusaba ushira ama adresse kugira amafaranga yawe azarahitira kuri iyo adresse. Aha ni direct uciyabona kuri Binance cankwe OKX cyangwa Bit uba watanze. Aka kantu rero karizewe, tugakore neza neza. Aya ni amahera y'ubuntu. Murakoze, mwibuke gukora subscribe kuri channel Cashman kugira tubashe kuza turasangira ibyiza. Murakoze.